na Zaburi 104 ku murongo waho wa 4 nyene. Yes. Mariko ibice 14 turasoma ku murongo wa 16. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Babigishwa baragenda baja mu gisagara babisanga uko basomye kangahe? 14 16. 14:36 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ati aba data byose biragushobokera kura iki gikombe kindengane ariko nibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba. Amena. Aba data byose biragushobokera kura iki gikombe kindengane. Zaburi 104 ku murongo waho wa 4. Zaburi 104 umurongo wa 4 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uhindura abamarayika bawe imiyaga. Uhindura abamarayika bawe imiyaga. Uhindura abamarayika bawe imiyaga. Abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Abasavyi bawe nabo bahindura umuriro waka. Dukomere Imana amashi tuvyagire. Hallelujah. Imana dufashe cyane gose. This is the prayer of our Lord Jesus. Ini sengesho umwami wacu yasenze. Haba ngo badata byose biragushobokera. Asanzwe bishoboka kuri iki gikombe kindengane. Yesu nadufashe cyane gose. Yesu yarafise umuruho mwinshi. Yesu yarabona umuruho iri imbere yiwe. Yesu yari yumva amajwi ariko aramwereka agahinda n'umubabaro, anamubwira n'ibiri imbere aza guhura navyo. Hararaba ukuntu aza gutukwa, hararaba ukuntu aza gucirirwa amate mu maso, hararaba ukuntu aza kugawa n'abantu, hararaba ukuntu aza gukengerwa, hararaba ukuntu gusuzugurwa, hararaba imbere yiwe haravuga ngo kura kino gikombe kindengane. Sinzi igikombe kiri imbere y'umuntu ari hano, ariko Imana ikura igikombe c'umururazi icyo ari cyo cyose imbere yawe mu izina rya Yesu. Yesu yarazi neza the way, inzira yonyine ishoboka yo kugira ngo igikombe gikurwe imbere yiwe. He had to go and play. Yategerezwa kugenda agasenga. Bijambo ry'Imana ngo uko ibihe birushiriza kuba bibi namwe murushirize gukorana kwera. However, the devil is bringing heavy voices. Uko Satana azana amajwi aremereye murushirize kwegera Imana. Uko amageragezwa agwira murushirize kwegera Imana. Uko Satana guca intege urushirize kwegera Imana. Uko Satana kubwira ko bitazoshoboka urushirize kwegera Imana. Uko umubiri ukubwira ko bizokugora urushirize kwegera Imana. Uko umubiri ukugora cyane urushirize kwegera Imana. Uko abantu baguhagurukira urushirize kwegera Imana. Wagize ubwoba bwa kazoza rushiriza kwegera Imana. Wagize ubwoba bw'ibiri imbere rushiriza kwegera Imana. Abadayimoni baguhagurukiye rushiriza kwegera Imana. Kandi byose biramushobokera akura igikombe cyari imbere yawe. Umwansi amaze igihe akunywesherezaho kikurengane mu izina rya Yesu. Igikombe cy'amarira Imana yo mu ijuru itume gikurwa imbere yawe mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yararimbye ngo ubwire uwo musozi ati yewe wa musozi muremure wiyitika imbere ya Zerubabeli. Imbere ya Zerubabeli uzohinduka kuba ikiyaya. Umusozi wose w'amagerageza wari imbere yawe, Imana iwuhindura ikiyaya mu izina rya Yesu. Narimbye ngo Imana iwuhindura ikiyaya mu izina rya Yesu.
navuze ngo wihindure ikiyaya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirambarira ngo amarushwa y'umugorotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Igikombe cyose uri kuranywera ko cy'umururazi muri kuno kwezi kwa kabiri, mbere yuko guhera, Imana yandike liste n'urutonde rushasha gishigwe ku iherezo mu izina rya Yesu. Igikombe cy'ingwara Imana igishire ku iherezo mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ngo I have to go and pray. Ntegerezwa kugenda kugira ngo nshobore gusenga. God, Jesus went in somewhere in the forest. Aragenda hano hamwe mu masengesho. Aravuga ngo data, abadata, asangwa, ratoshekele vrosia. Oh, bikubereye. Reka kino gikombe kidengane. Arambwira ngo byose biragushobokera. Sinzi umutima w'umuntu uri ngaha uri kurabwira Imana ati Imana byose biragushobokera, reka rino geragezwa rindengane. Sinzi ubugingo bw'umuntu uri kurabwira Imana, sinzi umutima w'umuntu uri kuringinga Imana, ubwira Imana ngo byose biragushobokera kuri iki gikombe kindengane. La setekele vrosia. Hari igikombe umuntu ashobora kunywera ko ata muntu n'umwe ashobora kukimufasha. Hari igikombe cy'agahinda mu mutima umuntu ashobora kunywera k'igihe kirekire agacika agahinda ku giti ciwe. Hari igikombe cyo guhebwa n'abantu no gutabwa umuntu ashobora kunywera ko akibagirana. Hari igikombe cy'ubukene n'inyatsi umuntu ashobora kunywera ko abantu bakamubaza ngo Imana yawe iri hehe. Hari igikombe cy'intege nke umuntu ashobora kunywera ko akagera ku rugezo bwa God, I'm missing your presence. Ndakumbuye kubaho kwawe n'inkomezi zawe. Rebo satakaya. Imana ikurenganisha igikombe. Umwansi Satani ariko aratumwera ko muri kino gihe. Umwansi Satani yaragutevye ko birashoboka ko ari n'igikombe cy'ibihe by'amageragezwa Imana yemereye kugicamwo kugira ngo ikwigishe, kugira ngo ikwereke uko uzobaho mu myaka iri imbere, kugira ngo umenye abantu, kugira ngo utahure agakiza, kugira ngo umenye agakiza kayo, kugira ngo urushirize kuyegera. Ko hari ibyo Imana yakwatse kugira ngo ikwegereze presence yayo. Birashoboka ko hari amageragezwa Imana yemeye ko akuza ko ariko atari yarekuye nk'uko byabaye kuri Yobu, kugira ngo irushirize kugeza urukundo rwawe uyikunda kuzorushiriza kuyegera. No muri bya bihe by'imisonga, no muri bya bihe wumva udashaka gusenga, no muri bya bihe wumva wagiye kure yayo, no muri bya bihe wageragejwe, no muri bya bihe basugerejwe, icyo gikombe byose biramushobokera. Ategeka ijambo, icyo gikombe umaze iminsi uri kuranywera ko kikurengane. Haleluya. Olebo sataka. Bwira Imana igikombe umaze iminsi uri kuranywera ko kikurengane. Imana itumwera ku kindi gikombe gishasha mu izina rya Yesu. Imana itumwera ku kindi gikombe gishasha mu izina rya Yesu. Igikombe niko ndavuga is not a cup of tea. Ntago ari igikombe cy'icyayi, ntago ari igikombe cy'amazi. Is a trial, temptations, n'ibigeragezo n'amasuriranya n'amarushwa n'amagorwa n'ibihe biruhije umuntu acamwo by'amageragezwa n'amarira. Ico ni igikombe na Yesu yarakinywereye ko kandi arabizi. Bwira Imana uyu mugoroba ati Imana, urazi wa musonga wumvise uri mu gasamba k'Getsemane, nanje ndakwinginze nkuko wasenze isengesho uvuga ngo icyo gikombe kikurengane. Please, reka kino gikombe kindengane. I prophesy over your life. Igikombe cyose Satani yari karatumwera ko Imana kikurenganishe mu izina rya Yesu. Enough is enough. Hallelujah. Hallelujah. It is heavy. Biraremereye. Imana ikurenganisha icyo gikombe mu izina rya Yesu Kristo. Intege nke zabaye nyinshi, Imana ikurenganisha icyo gikombe mu izina rya Yesu Kristo. Amajambo yabaye menshi, Imana ikurenganisha icyo gikombe mu izina rya Yesu. Amarushwa yabaye menshi, Imana ikurenganisha icyo gikombe mu izina rya Yesu. Ingorane zabaye nyinshi, Imana ikurenganisha icyo gikombe mu izina rya Yesu. Hari abantu guhera uyu munsi nyene imitima yabo yari yasivye kubera igikombe bari bamaze iminsi bariko baranywerako. Guhera isaha nyene uraza gusohoka muri kino kibanza uri
kuranywera ku gikombe gishasha. Sinzi abantu bari ngako bizera batere haleluya. Mani dufashe cyane gose. Igikombe cyo kutagendera mu muriro wa Mpwemu Yera, Imana ikikurenganishe mu izina rya Yesu. Imana ikikurenganishe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana dufashe cyane gose. Imana dutabare cyane. Muri Yoweri ijambo ryayo ryatubwiye nuko yahinduye abamarayika bayo abahindura imiyaga, ariko umwana w'umuntu amuhindura umuriro. Reka ndakubwira ikintu kimwe, igihe cyose umuriro w'Imana uzohagarara muri wewe, the moment fire of God stops in you, you will start to die. You will begin to die. Igihe cyose umuriro w'Imana uzozima muri wewe, uzobutanga urugendo rwawe rwo gupfa mu buryo bw'Imwemu. That's the journey of your spiritual death. Guide your fire. Bandanya kugenerating umuriro wawe. Umuriro w'Imana, it is a fuel. Umuriro w'Imana niwo Mpwemu Yera generating mu muntu kugira ngo urashirize kubandanya urugendo, kugira ngo arushirize kumva imbizi za Mpwemu Yera, amazi y'ubugingo asendanisha muri we. You can't feel presence without fire. Ntushobora kumva presence y'Imana atamuriro w'Imana uri muri wewe. Ntushobora kumva inzuzi za Mpwemu Yera atamuriro w'Imana uri muri wewe. Ijambo ry'Imana riravuga ati nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu byezwe, kugira ngo ibihe by'impemburo bibone uko biza. Iyo umuntu yihanye, ibihe by'impemburo bitangura kuza, kandi ibihe by'impemburo iyo bije biduza umuriro w'Imana mu muntu. Igihe cyose umuriro w'Imana utanguye kuzima mu muntu, uyo muntu atangura gupfa. Rebo satakaya. Imana yo mwijuru ikurinde ko umuriro wayo uzima muri we mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru ikurinde ko umuriro w'Imana uzima mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ntuzime muri we mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ntuzime muri we mu izina rya Yesu. Ibizimya umuriro ni byinshi, ariko uyu mugoroba Imana yongere gucanira umuriro. Imana yongere kongereza umuriro. Imana yongere kongereza ubushobozi bw'umuriro. Aho wari warazimye hose, tera haleluya. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Yesu ijambo ry'Imana ratubwiye ngo abana b'abantu, umwana w'umuntu, jewe nawe yaduhinduye umuriro. Kubera iki twogena tudafise umuriro kandi yaduhaye ububasha bwo guhinduka umuriro? Utegerezwa kwakira umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ibiganza byawe bitegerezwa guhinduka umuriro w'Imana. Amaboko yawe ategerezwa guhinduka umuriro w'Imana. Amajambo asohoka mu kanwa kawe ategerezwa guhinduka umuriro w'Imana. Ibiganza byawe bitegerezwa kurekura umuriro w'Imana. Imana nidufashe cyane gose. Everything is possible. Kora ibishoboka byose umuriro w'Imana wake, kandi urushirize kugwira, urushirize gutera intambwe ku buzima bwawe. Ntukemere ko umuriro w'Imana uzima na gatoya. Unagize n'ijwi ryo kwikeka ko umuriro w'Imana woba wagiye kure yawe, rira, cry, blackouts, cry out, tear your fresh, tear your clothes. Itanamurire ku mwambaro. Die spiritually. Imana dufashe cyane. Wica umubiri wawe. Go in the front of God. Munyonga zima. Cry, say God, let your fire. Reka umuriro wawe ntuzime muri jewe. Reka umuriro wawe wake muri jewe. Nabizi ntabwo abantu benshi bakunda inyigisho yo kuzura ubuntu n'umuriro w'Imana, because fire, it requires sacrifice. Kubera umuriro wose usaba ikiguzi kandi usaba ibimazi. That's why many people they don't like it. Ariko Imana yo mwijuru niyakugirira ubuntu ukuzura umuriro w'Imana, ntabwo uzobaho ku bwawe. Abenshi bazobaho ku bwawe. Ubuzima bwinshi buzotabagwa ku bwawe. Imitima myinshi izorokoka ku bwawe. Abantu benshi bazotabagwa ku bwawe. Don't live for yourself. Ntubeho ku bwawe, baho ku bwawe. When I say die in front of God, ntabwo ndiko ndavuga gupfa ngo umuntu ngo apfe bamuhambe. No. Paulo yavuze nuko bukeye no mu gitondo no ku mugoroba ndushirizaho gupfa buri munsi. Die daily, die daily, die daily, die daily. Ku bintu runaka Imana yo mwijuru irekura umuriro wayo.
irekura umuriro wayo ku rundi rugezo kuri uyu munsi, kandi umuriro iza kurekura utuma igikombe cyose cyari imbere yawe Satani yari karatumwera ko cy'amageragezo gikugwa imbere yawe mu izina rya Yesu. Igikombe cyose cy'amarushwa cyari imbere yawe gikugwa imbere yawe. Igikombe cyose cy'amageragezo gikugwa imbere yawe. Igikombe cyose cy'umuruho gikugwa imbere yawe. Igikombe cyose cy'amageragezo gikugwa imbere yawe. Imana irekura umuriro n'ubushobozi mu izina rya. Haleluya. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Ndagomba dusenge umwanya ukwiriye. I don't know, sinzi igikombe kiri imbere yawe, ariko ndagomba umuntu wese ari ngaha abwira Imana, Mana ndagomba umuriro wawe unkure mu kibanza kimwe ushikane mu kindi. Yesu nadufashe cyane gose. Ikibanza cyose wateretswemo n'abarozi, Imana ikigukurishemo umuriro wayo mu izina rya Yesu. Ikibanza cyose wateretswemo n'intege nke zawe, ikibanza cyose wateretswemo n'ibyaha, ikibanza cyose wateretswemo n'abansi bawe, ikibanza cyose wateretswemo n'intege nke, umuriro w'Imana ukigukuremo uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ukugikuremo uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ukigukuremo mu izina rya Yesu. Wakira umuriro. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Do you want to pray for others? Put more fire on you. Ushaka gusengera abandi, uzuza umuriro w'Imana mu buzima bwawe. Ushaka gukorera Imana, put more fire on you. The fire extinguishers are so many. Fire consumers are so many. Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. What you need to know, umenye yuko igihe cyose uzofata ikiganza cyawe ukarambika ikiganza ku muntu, uwo muntu yarozwe, ukamurambikaho ikiganza ukavuga ni mu izina rya Yesu, wa mwemu mbuye y'uburozi, leave this one. Uzomenye ko utari kurarambika ikiganza kuri uwo muntu, uri kushira ikiganza mu bwami bwo mu isi y'umwijima. Ni nko gufata intozi, ni nko gufata like intozi ziri hamwe ugashiramo ikiganza cyawe, intozi zikakujya 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 zikakujya. Utaronse how you will treat yourself, uzokwisanga ubumara bwakugiriye nabi. Yuri kurirukana imhemu y'inzoka is not one snake. Washize ukuboko mu bwami bw'inzoka, in the kingdom of snakes. Snakes are biting you. Inzoka ziragukomora ku rukomeye cyane gose. Yuri kurirukana imhemu y'urupfu, you are chasing out, casting out the spirit of death. Imhemu y'urupfu nayo it is watching you. Irategura ma accidents, irategura everything possible kugira ngo ishobore kukugwanya. So nimba wifuza yuko igikombe icyo ari cyo cyose ushobora no kugicamwo, naho Imana yoba yemeye kugicamwo, ukagicamo ukomeye, ukagicamo ufise amahoro, ukagicamo ufise umunezero, ukagicamo ufise umutuzo, wumva uri stable, nta kintu na kimwe kiriko kirakunyeganza, urakeneye kuzura umuriro w'Imana. Imana izoguha amahoro azotuma no mu bihe by'amageragezwa n'ifurufumba uzoguma ubona umenga nta kintu na kimwe kiriko kiraba ku buzima bwawe. Imana irekura ubushobozi n'imbaraga zawe ku rugezo rudasanzwe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Do you know that is, urazi yuko atari amasengesho yanyu yose agera ku Mana? Hari amasengesho menshi ahera mu kirere, hari amasengesho menshi atava no mu cumbi wanyu. The players that can never move out of your rooms, amasengesho adasobora gusohoka mu vyumbi wanyu because of a heavy presence y'ubushobozi bw'umwijima, presence y'ubushobozi bw'umwijima buremereye bwugaranya amasengesho yanyu. Nimba ushobora kuvuga ngo jewe nkande, me as who? There is this great prophet, umugabo w'umuvugishwa kome yitwa Daniel. Amasengesho yerabaye stuck, arahagarikwa, arugaranwa, biranga akashobora kuduga ngo ashobore kugera hejuru. Hari amasengesho amwe namwe atagera ku Mana, asigara ahantu hamwe, ukabona Imana iragutabaye just by the grace of God, ukumva Imana irakugururira umuryango. Hariyo benshi bazoheba gusenga, Imana ntinyumva, Imana nimbona, narasenze igihe kirekire, nothing is coming in return, nta kintu kimwe ndiko ndishugwa, I'm playing mugabo nta mugisha ndiko ndabona. Check if your players are truly getting on God. Suzuma neza nimba amasengesho ari karagira ku Mana. Ashobora no kutaba kubera icyaha, you have not sinned, ntiwakoze icyaha, kandi
kandi naho uba waragikoze Imana yakwejeje yaguhariye, kubera nimba hariho ikintu kiba hafi. Nama nawe babwiye, ushobora gusaba imodoka igateba, ushobora gusaba inzu igafata igihe kubera impamvu Imana iri kiragutegura, ushobora gusaba umugore, abana n'iki bagafata igihe, mugabo imbabazi z'Imana zama hafi gusumba ibindi bintu byose. The moment ushize umutima wawe kugutahura ukavuga ni Father have mercy on me, ngeza ntunganya, forgiveness comes like lightning. Imbabazi zimanuka nk'umurabyo akanya isasi. Nico gituma ntuze wemere ko ari umuntu numwe akugirira nabi, akwica mu buryo bw'imhemu. Azokwica upfe agenda asaba imbabazi Imana imuharire. Ntago mwakumvise. Don't let anyone hurt you. Niwemere ko umuntu agukomeza ngo Imana ngo izobikwishuza. Ejo nyene azoca asaba Imana imbabazi mubabarire. Nawe uri kuravuga ngo Imana izobimwishuza ku tabazimu, ukubita ibisigo, nohereza ikibanza Satani mu izina rya Yesu. Hey, why can you let someone hurt you? Kubera kure ko umuntu akakubabaza ukamureka. Mana ababarozi urababona. Irababona. Hey, ayaya Mana we, Mana idufashe gose. Uyu muntu ari karangirira nabi, Mana uramubona, nukuri uramubona, Imana iramubona, kandi araheza kukurungikira umusonga ugucumiteza, azoca aza kwatura tumusabira imbabazi. Natoza kwatura azoca afuka amahara bwa Imana mbabarira, ariko wakuniza waguhanze wa musonga yaguteye. Haguruka kubita abazimu mu izina rya Yesu. Ntiwemerere ko Satani agutwara izamu, akubuza amahoro, akubuza umwidegembya, agutwara uburenganzira bwawe. Haleluya! Haleluya! Yesu nadufashe cyane gose. The forgiveness of Christ is near. Babazi z'Imana ziri hafi gusumba byose. Bariya bose bakubabaje bababariye, has forgiven them. Yesu nadufashe cyane. Hallelujah. Naho woguma ukubita urutoki, yarababariye kera. Kiretse nimba batarasaba imbabazi, mugabo nimba barazibasabye, barazimusabye, yarababariye. Yesu nadufashe cyane. Ushobora no gutangara wa wundi yakubabaje ari we muri ko murasirimbana. Yaramubabariye kera cyane. Yaramubabariye. Yesu nadufashe cyane. Your heart is just still somewhere else, and you are stopping presence of God from coming to you. Arikari enjoying. Avuga ni narababariwe. Daniela nawe na James baca baricara hano. Baravugana uyu muntu yababaje uyu muntu, ariko akihana. Reka tumwandikira akaririmbo. Mubwira Shirama umwami ni mwiza aruhuka. Yes, yarambabariye Hallelujah! Yaramubabariye. Yesu natufashe cyane. Ntiwemere ko ari umuntu abyuka agusunikira ibitero, akugarire, azokubloka, agufrene, akugarire, akugwanye. After some days azogenda gusaba Imana imbabazi kandi izomubabarira. Nico gituma watch over your territories. Chunga neza amateritware yawe, chunga neza umutima wawe, chunga neza ibigumbagumba vyawe. Niwemere ko ari umuntu abibabaza, chunga neza umuryango wawe, chunga neza ubuzima bwawe. Watch very well ubugingo bwawe. Niwemere ko ari umuntu akubabaza. The forgiveness of God is near more than everything. Yesu natufate cyane gose. Hallelujah. Igikombe cyose ari kuranywera Imana tumeke kurengana mu izina rya Yesu. Imana tumeke kurengana mu izina rya Yesu. Haguruka dufata umwanya wo gusenga. I want to pray with you. Wigisha umutima wawe kubabarira vuba. Wigisha umutima wawe koroha.
nuwaguma wigisha kugira umutima ukomeye cyane uzokwa mugendana uburemere bw'abantu utarababarira Imana yabababariye kera, kandi uguma ubona babaho kandi Imana itari kirabahana, kandi Imana yarabababariye. Yesu natufashe cyane. Imana yacu si umuntu, ifise ukuntu ikoramwo ibintu. Imana natufashe cyane. Hallelujah, is one way. Ifise ukuntu ikoramwo ibintu. Just God. Ntago yiyumvira nkaho wewe uvuze Imana muhane, ni washaka kumuhana release fire, duza umuriro w'Imana ukubite somewhere. Yesu natufashe cyane ku kintu runaka yari yahagurukije canke yari kararondera kukugirira nabi, ubushobozi bumukubite hasi. Yesu natufashe cyane gose. Nama nababwiye, iyo ubushobozi buhanganye n'ubundi bushobozi, ubushobozi butsinda ubundi bushobozi, ubushobozi bwatsinzwe buja munsi y'ubushobozi bwashoboye gutsinda ubwatsinzwe. Nico gituma utegerezwa kwa mufise ubushobozi buri hejuru y'ubundi bushobozi. Ndagomba dufata umwanya gusenga, ubwira Imana irekura umuriro wayo ku buzima bwawe. Ndabizi hari umuntu atanezerewe n'aka kajambo avuze ni pastor avuze ko Imana yamubabariye kwera n'ukuntu yambabaje. Genda uyibaze, reka nihorere, genda uyibaze umva igitamubabariye. Wowe se ntabo urababaza? Ntiyakubabariye? Yarakubabariye. Guhera ujya munsi nyene uvuga ngo Mana mbabarira kubera iki niki niki, mbazi z'Imana zaciye ziza hejuru yawe. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. Kandi hari abatari bifuza ko ababarirwa, yaramubabariye. Ntago biryoshe kumva ariko yaramubabariye. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. Ariko nimba yarihanye, ariko nimba atarihana, akaba kiri karakwiruka inyuma, azokugwa inyuma mu izina rya. Hamagara umuriro w'Imana. Ndagomba dusenge twinginga Imana ihamagara umuriro w'Imana. Amasengesho nabiri. Icyambere, hamagara umuriro w'Imana ukuri gikombe cyari imbere yawe. Bwira Imana, ba data, kura kino gikombe cy'amageragezwa, kura kino gikombe cy'amarira, kura kino gikombe cy'agahinda, kura kino gikombe cy'amarushwa, kura kino gikombe cy'amageragezwa. Kindengane igikombe cyari cyo cyose abadayimoni bari bahagurukije ku buzima bwawe. Bwira Imana igikura imbere yawe mu izina rya Yesu. Karibu mu isengesho mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Imana y'ubushobozi, Imana y'inkomezi, Imana y'imbaraga, Imana y'ubasha, umuriro w'Imana turarekuye umuriro, turarekuye umuriro, turarekuye umuriro, turarekuye umuriro, turarekuye umuriro, turarekuye umuriro, ubushobozi